bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze mu kiganiro cacu cuno mugoroba turi igenekerezo rya 31 kwezi no kumunana umwaka wa 2025 ndamutse cyane abanose badukurikirana aho baherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi abari mu Rwanda abari muri Congo Kenya Uganda Tanzania South Africa Zambia n'ahandi tubahe ikaze mu kiganiro nkuko bisanzwe sindi umwe muri studio ndi kumwe n'umusisanguzi ne tukikubana mu kiganiro ntangwa ndamuramutsa ndibaza yuko bwana umusisanguzi umugoroba umeze neza. Yes, ndaramukije cyane nanje bwana journaliste. Ego. Ndaramukije n'abakunzi ba B-Info Plus aho muherereye hose. Ego. Nkuko akimbajije meze neza umugoroba uko agenda neza. Izere uko nabagiye mu misa yo mu gatondo. Yes. Batwibutse mu bisabisho byabo. Nabagiye no muri mugoroba nabo baze kutwibuka kumbure. Yes. Ikiganiro bazakibona bamaze kuva mu misa. Reka rero duce dushimira kandi n'imva mutima abakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo babane natwe yego mu buryo ubuca nk'uburiya cyane cyane ndavuga abaduhanura abadutera ibyumviro abaduha amakuru n'abakora ibishoboka byose kugira ngo B-Info dushobore gutera tujya imbere. Yego. Yes, bwana umusisanguzi numva ko tugiye kuyaga ibintu bitari bike ibintu byinshi cyane kuko hari byinshi biriko biravugwa bayidoye tumaze iminsi tuko turabaha situation ngene zifashe ku mirongo y'urugamba aho abantu benshi mwino misi bavuze ati mwitanze cyane ku biganiro byinshi muri ko muraduha ariko murabona ko tureko turabaha iyo biganiro nk'uko twari dusanzwe tubikora kumbure twarababwiye ikibazo kihari cy'umurongo turiko harabaye agapane gato kuri biro bituma dukora tutabaho ibintu neza nk'uko twari dusanzwe tubikora ariko turiyaranja kugira ngo tubashe kubaha bishasha. Bwana umusisanguzi nuvuga ko amakuru ari menshi ariko imbere ko twinjiye amakuru yacu nyezina ndashaka yagira abantu ingene situation zo muri Minembwe niho tumaze iminsi tubona hari sibaniro ridasanzwe uko ubu tuvugana bya byemeze ndetse tunaci tuyaga ku bijanye n'inkurikizi z'inyuma y'intambara zihamaze iminsi. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Hari abakivuga ngo uviratombe nukuvuga hariho abatamenye ibyabaye Yerusalemu ubwo babandi hari abatamenye ibyabereye mu misozi miremire hajya cyane cyane muri Minembwe kubera ko ni ibintu byabaye mu kanyisase byabaye ariko haravugangwa yuko hoba hari gutumvikana hagati ya FARDC na Wazalendo. Abantu rero baca bata umutwe muri ibyo bya FARDC na Wazalendo abenshi ntibashaka kumenya aho ibintu bigeze. Yes. Natangaye umuntu ariko arambaza ati mbega Wazalendo na FARDC bageranije hehe timeze gute amubwiye ni ahubwo wowe ntabwo uri ku mwanya kuko dossier ya Wazalendo na FARDC muri Uvira yarakemutse kuko aba Wazalendo bateye ntambuko basanga FARDC sinzi ko na video aho hariho na generale Wazalendo. Yes, ukasimbira John niho yarari hariho n'umu honorable aho bariko baganira na FARDC bibutsanya yuko batagomba kuza barabana y'ingwe kubera ko basangiye umwasi bon cyawe iganiro kirekire mugabo ciza cyane gose sico nje kuvuga ko nayashatse kubwira bamwe n'abandi bakibaze ko muri Uvira aho bakiriho kudahuza kwa FARDC na Wazalendo ntibazi ibyabaye Yerusalemu. Bwana journaliste mu mpera z'iyindwi novuga ko habaye novuga ibitangaza nkoresha iyo mvugo kubera yuko abo byabaye ko ntavyo bari biteze. Umutamara umugenzi wanje akunda kuvuga ati agaca kambaye inzogera agaca kambaye inzogera byakomera hajya muri Minembwe ubu tuvugana bona journaliste ndazi ko abadukurikirana benshi barabizi ikibuga c'indege cahariya ubu kiri mu minwe ya coalition ya FARDC je niko bimeze kiri mu coalition ya FARDC nubwo byatiye amajambo menshi atandukanye kuri bamwe n'abandi yuko ngira ngo warabonye mu colonel wa twigwaneho aho yari yahungiye nuri yashugwinshi n'umutima uhuzagurika avuga ati kumbe nubwo bwinshi bazati noneho nanje ndashikira karabana ndege zitagira abapilote za FARDC ziramesa
amajambo yavuze ntonasubiramwo ateye n'isoni ateye n'agahinda mugabo ukuri ngira ngo bakomeza kukubona ofirdita harasohotse amafoto atandukanye mbona journalist sinzi ko yabonye umbure ukaba utabonye ndaza ko yakurushiwe yarinzi nawe dukurikirana mu magrupe yacu aho hafashe ibiganisho byinshi muri Minembwe centre yego mbere n'amakuru aremeza ko ari umukoroneri wazijyanyisha amaze kujya Kanyaru yashoboye kuripotinga n'abasirikare biwe birindiro bya FARDC nyuma yo kubona yuko atasaganizo rihari nibyo nkunze kubwira abantu ujya ntabwo yiripotinze ngo nuko yabonye ko yakurikiye ubwije no yiripotinze umuriro kubera yabonye ko ibisaka by'imbwa byahiye yarabonye yuko atasaganirizo rindi risigaye arabona ko atahandi hantu ari buje ngo bikunde aca ngombwa aramanika ibigwanisho kubera ko arazi yuko ijya coalition ya FARDC n'abantu bazi amategeko ya gisirikare yasiba abantu yo wamanitse inko baca bavuga ngo baguhohoshe no barafise ingene bica bigenda rero ya mukoroneri yashoboye kuripotinga n'abasirikare bari kumwe batari bake aturetse n'ujya hariho n'abandi bato bagenda biripotinga akubera ko hajya muri Minembwe mu by'ukuri mu kuharasa bakoresheje tekinike ziyobeye ziteye ubwoba bahatatse hasi wanashaka inkuru z'imvaho zishikirizwa na zenyeshamba zo kujya Kanyaru kuko nibo babizi kudusumbya ugiye rero gukurikirana imbuga zabo barakubwira yuko magingo naya drone za FARDC ziguma zizunguruka mu kirere zizunguruka hasi naho bariko barabadida urumva rero kubona journaliste muri Minembwe ntabwo byari byoroshe mugabo kandi novuga yuko ku ruhande rwa coalition FARDC ntibyabaye isanganya bari bapanze akarere bari bateguye operation kujya kuntu ishobora kugenda niyo mpamvu rero kurundi ruhande rwa Ryanyeshamba zo kujya Kanyaru bagize échec total cyane gose bagize échec kuko barakubiswe mu kanyisase mu gihe ahubwo aribo bariko bitegurira gukubita Uvira bivuze ngo rero gusubira kandi kwireguruka bapanga akarere ko kurasa Uvira nibaza yuko bizosubira kubafata amezi nk'ababafashe hari kuva mu kwa kabiri kuvyumvira gusa hari kuva mu kwa kabiri bushuka umunani kuraheze nizere ko ngira ngo nimba uwo mutima bazogumya ari guhera mu kwezi kw'icenda kumbe gushika mu kwezi kwa kane ku mwaka uzi nuko bwana busanguzi mu migwano yabaye twarabonye hagiye hafata mu zamateka nyinshi harafashe mu basirikare benshi mbere bamwe baremanze yuko ari bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Rwanda mu gihe abandi benshi bari bagikekanya yuko u Rwanda udafisemo abasirikare bega bya bintu byo abantu bo bifata cyo kimwe bo bifata gute niki kintu ubona ari cyahatari izinyeshamba ziriko zirakoresha kugira ngo zikomeze kunyegeza abasirikare b'u Rwanda bona journaliste kugira ngo ziranyeshamba zo kujya Kanyaru zishobore gufatwa mpiri muri imvugo y'ikirundi zishobore gufatwa mpiri ubwa mbere nabo nyine ubwabo ntibari bazi yuko urugamba bagiye ko bishobora kubahindukirira bo bari bazi ko bagiye kwataka bitwaje ajya amasezerano yuko FARDC bari muri accord de principe badashobora kugaba ibitero n'ibyo bari bazi rero bobo baca bashaka kurenga kuri dia accord de principe baranabikoze mu bice bitandukanye baragabye ibitero muri territoire ya Mwenga bagaba ibitero muri Uvira hatandukanye ndetse za Rucuro za Masisi za Ndetusa aho niho zino nyishamba zagenda zigaba ibitero zikanigarura ubuce butandukanye muri iki gihe cya accord de principe so rero hari ikintu cyakoretse je ndiko ndashima mvugo wa wundi kuva aho agaca kambara inzogera ni ikintu gihambaye kuko abene igihugu b'abakongomani twese n'abakongomani abakunzi bijya kwa FARDC benshi baridoga bavuga ati none ni kubera iki coalition ya FARDC bwo bagaba ku bitero gusa iyo ikaguma irikira defenda itataka nayo urumva byari bibabaje kumva yuko badashobora kuba boga bitero so rero aho rero bagabiye kijya gitero kiya ni gitero bona journaliste nabo nyine ubwabo bemanga mugabo
bagikoze kubera agasomborotso kaziya nyeshamba zo kujya Kanyaru kuko nibo batangiye kubagaba kwitero muri ndavuga muri Mwenga teritwari ya Mwenga baragabye kwitero biremereye za Rugezi sivyo aha muri za teritwari ya Uvira naho nyine mu mashamba baragabye kwitero hano rero iyi kwasi kivuga uti ntuguma twirereye ko reka tubereke yuko natwe tuzi kurasa inkoho zacu zirasa amashaza mugani wa babandi bashare bagira iki nabo bikora mu gahogo so uburyo rero babikozemo nuvuga ko ari uburyo bakoresheje tekinike zirenze ziyanyishamba zitari zibatse ego kuko urumva babakubita hejuru bakabakubita no hasi kandi babakubitiye imice myinshi mu kanya isasi bari bamaze no kubatsenguruka kuko deja ziyanyishamba zo kujya Kanyaru zari zizi yuko iyi coalition FARDC atabasirikare benshi bafise bashobora kuba boshobora kwazimuka muri kajya kace kose bari bazi yuko n'imiburi y'ubura abasirikare babo bari mu hafi igisagara ca Uvira bagiye kudefanda gusa bari bazi yuko za Rugezi za Minembwe za Itombwe nandi hatandukanye yuko bashobora kuba bafise ingabo zikwira hajya hose gusa ikindi kintu biyobagije nuko les Wazalendo bari partout bari hose ni wabo na bene gihugu bivuze ngo rero ijya kwa FARDC irafise inguvu kajya kantu gusa bakoze katumye zinonyesha amazo kujya Kanyaru zihababuka zibona iyi coalition FARDC mu yindi shusho batari biteze so rero kubona barashoboye gufata impiri inyeshamba nyinshi en plus ntibanazice ego ni ikintu gihambaye cyane gose twovuga mu vya gisirikare ugiye kuraba uyu munsi nabonye video ya general wa Wazalendo uyu Makanaki Kasimbila John aho nawe yariko yerekana umwe muri bajya ba FARDC nako baziyanyishamba za RDF yafashwe mpiri aravuga n'ijambo rikomeye aravuga ati twebwe turiko turereka u Rwanda n'amakungu yuko abasirikare babo tubafise twabafashe ntitwabishe sivyo ni ukuvuga bapfuye ntibajya baguye ku mafro mbwa bashoboye gufatwa mpiri bari bien protégé so rero kijya n'ikimenyetso sindamusiga gikomeye kandi kinahambaye wanashaka bakoze kugira d'abord bemeze u Rwanda yuko ruri ku mirongo y'urugamba mu buryo bweruye 100% sivyo ndashobora kandi no kuvuga yuko ari Imana wanashaka yashatse kugaragaza ziyanyishamba za RDF leta y'u Rwanda ko ntibigera bavyemeza so ikigize kabiri novuga yuko bashatse kwerekana ubunyamwuga bafise ku mirongo y'urugamba ndavuga kwa FARDC kuko urumva gufata umugwanyi sivyo gufata umugwanyi ku mirongo y'urugamba uri mu Wazalendo ukamushikana nta n'inkono mukuzi nta niki umva n'ubunyamwuga buri kubura bazamwo so ikindi rero gihambaye none rangiza kuri ibi byaba bafashwe mpiri ni n'impano no cyangwa bwana journaliste kubera ko warumse amafaranga bahembwa yarabivuze ujya bafashe mpiri bisa nkaho yashatse no kubeshuza binyoma bariko barabesha bajya banangayivuza arimo banangayivuza ntavyo nzi bakorone nangayivuza urumva aho babesha ngo abasirikare babo bahembwa neza ngo bajye gatatu ku munsi n'ibiki tusa le type a dit que bahembwa 50,000 francs rwandais ku kwezi urumva none 50,000 francs rwandais n'amahera ngahe n'amadolari angahe nta na $20 urumva no $20 zirimo amanyarwanda hejuru mugabo urumva bashize byinshi habona abantu batari bazi kandi buriya kada ka interview uriya yafashwe miri yakoze nibaza yuko bene wabo baza kukabona cyangwa bazokabona kazugicu kafashije kazoba kabura ubwenge bazobona yuko batagiye gutera nawe watazotegwa ego bazobona yuko kabisa
urukino bagiyemwo atari rwa rundi bikinana bakina n'abandi bafise ubwenge bose bataka kumbure bashobora no kuba ariko barataka banashaka n'ababasumbya ubushobozi. So rero nibaza ko bajya bafashwe baravuze byinshi nuko kumbure batashimye gushira benshi ku mbuga ngurukana bumenyi. Nujya nibaza ko yagiye ku mbuga ngurukana bumenyi kubera ko yafashwe no mu Wazalendo, hama mu Wazalendo abumwe interview video rasohoka, sino nibaza yuko bari gutegura conference de presse iri un peu professionnel bakoreshereza cyane gose. Bana musango nyuma y'iyo migwano twagiye kubona umuvugizi wa M23 nawe avugana gahinda kenshi amarira menshi avuga bariko barahohoterwa. Iyi FARDC ikomeza kubataka ku birindiro vyabo ndetse bateka baranubahiriza amasezerano principe accord de principe. Urumva yuko aba ari ibintu bibabaje cyane tugegeje kuraba uko yabivuze ujya muntu vyaboneka peko yacitse intege. Bona journaliste bijya ajya amajambo yavuze ni vya bindi byo kwishishitira nkoresha iyo mvugo. Sinzi ko wumvise yarangije avuga ko ngo nabo bagiye gukura amaboko mu mpuzu ngo bakurikirane kuva kuri source abakoze biki. No muntu acaye baza none iminsi bari bamaze amaboko yarari mu mpuzu ajya amasasu twaguma twumva vuga umwanya sibo bayarasa baribo. Ubwo buhinga bushasha bagomba kuzana n'ubwiye ko muri za Mwenga za Uvira bakoresheje n'amadrone bakoresheje amadrone ari zakorowe. Ubwo bundi buhinga twobitega ko n'ubwiye. So ni bijya no gucura intimba bwana journaliste n'amaborogo nkuko dusanzwe tubumva iyo barashwe bimwe bikomeye bacaje kumuga ngurukana bumenye bakavuga yuko bariko barakorerwa genocide. Bene ko babivuze yango rabunye yuko nujya mu colonel watwigwaneho cyaganura yakora mu buhungiro no ni Gisore Gisore Patrick. Yes no Patrick ni watwigwaneho nawe yitwa Gisore. Yakoze ikiganiro aho yari yahungiye drone ziko ziramwirukako yaravuze yuko ngo basanzwe bazi umugambi wa FDNB ku banyamurenge ngo kubahonya rero ngo ntaco ngo abanyamurenge bapfa n'abarundi ngo ntibigeze babatera. So bivuze ngo igihe bo bari kubatira ku birindiro by'abarundi ku birindiro bya FARDC bya Wazalendo n'abene gihugu kumbure babona yuko biryoshe ntibigire baza yuko bishobora kubagarukako. So rero babonye yuko urigirwa tangiye guhindukira batangiye kumva batangiye ajya amasasu barabisha ku bandi natangiye barabako bariko bumva ari ingene babaza. Niyo mpamvu rero no muvugizi gutanga gusohora ajya amajambo yuzemo agahinda kenshi n'akabonge gucura intimba gutandukanye ntaco biza kubafasha mu rugamba bariwe. Icingenzi co bakorera umumaro gusumba nuko boshira inkoho hasi bomanika inkoho hama bakemera kuko umutamwe no yambwiye ngo buriya ngiye umuntu aguhaye inkoho abaguhaye urupfu utari umusirikare wa leta aguhaye inkoho urumurobera abaguhaye urupfu kuko umusirikare wa leta kubonyera kurasa kuko atakurasha nawe uramurasa. La meilleure solution rero kuri zino nyeshamba suko zoja ku mamedia ngo ziboroge bariko baraduhohotera ngo ntibariko barakurikiza amasezerano nabo nyine ubwabo ntibariko bakurikiza amasezerano ntibariko bakurikiza bakeneye akurikiza uruhande mwe bo ntibayakurikiza baguma batera imbere. Je novuga ko bona journaliste ahubwo ijya n'intango kandi bakomeje gusemera le Wazalendo bavuga bati tugomba gutangura imigwano. Ijya rero n'intango intambara zatanguye ndibaza yuko no muri ndwi bitangura ibitego ibindi bitangaza bikomeye bitega andi ma surprise bakaraba nabi kujya bakubiswe muri Minembwe mu minsi 2 nagoma niko babasohora nabukavu mu minsi 2 kuko urabona izi technique aba Wazalendo na FDN bariko barakoresha ni technique ziyobeye kandi turetse kuvuga ngo ziranayobeye gusa barahindagura imikenyuro bakoresha ku mirongo y'urugamba. Niyo mpamvu rero arabo duhanura bumva bo manika bo shibwanisho hasi hama bakabanda inzira y'ibiganiro kuneza yabo kuko hazogera igihe amaborogo y'abatazi bacumva akamo kabo katazuba
bakikumva kuko bagumye muri ibi barimwo egare ko iby'ibiganiro ataco bimaze kuri bo urazi basigaye yuko bumvana imijya nkoresha iyo mvugo hama uzonanirwa abari bamanika cyane gusa muri ubusangozi amakuru avuga yuko ikibuga c'indege ca Minembwe coba kiri mu mako ya Wazalendo 100%. Mbega ico kibuga c'indege coco kizoza gufasha iki aba Wazalendo? Bwana journaliste, ikibuga c'indege nawe urumanye kare ikibuga c'indege kizofasilita novuga ama renfort yahora haca yes n'amaravitayema no kunguruza bien sûr abasirikare ntibazoba bakigenda n'amaguru byo ngaha no ngaha noneho nawe urumva yuko babaye bafisiye ikibuga c'indege ni ibintu bihambaye cyane gose ngira ngo usanga uzi yuko no kugira ngo bavuge igihugu cyafashwe igihugu gifatwa bafata ikibuga c'indege radio n'ikirimba rero urumva nimba Wazalendo yaramaze guturira amakambi ya gisirikare yose yavyanyeshamba bakabomora abasigaye bakaba ariko baturatura mu mashamba atandukanye ikibuga c'indege bakaba bagifise numva ko yari avantage ikomeye cyane abo gusa reste à savoir nimba ziyanyeshamba zatwigwaneho na Red Tabara M23 na FNL yo kwanza bampema bazogira hopli yo kuraba kuza yuko bashobora kuraba ko bohisubiza kandi sino niba tabigo kukome batabiwe tukavuga bati ntitwosura kwiyahura aho nubwo kazuba amahoro n'umutekano n'amarame nabene gihugu bahajya bazoba bagikwaronkera koyoko cyane gusa baramusisanguza mbona tworangiriza ngaha makuru yacu ariko ka ofisi kindi wongera ko ushobora kwibwira abadukurikirana ntabwo tworangiriza bona journaliste kuko hari amakuru menshi nifuza ko twokora ko tumaze iminsi ko turakora muri buno buryo hari amakuru ari muri Goma mu gisagara ca Goma aho abene gihugu bariko barahohoterwa ku rugero ruteye n'ubwoba ni ukuvuga uri uvuge ukoresha ururimi rw'ikinyarwanda hajya muri Goma uri no mu bwoko bw'abahutu bagufata bakwageza kuri FDLR hama uvuga igiswahili canke uziya ndimi z'abakongomani bakabwiriza yuko uri mu Wazalendo ibi ni tactique ziyanyeshamba zo kujya Kanyaru zatanguye gukora muri yo ndwiheze hajya mu gisagara ca Goma aho zatanguye zisora itangazo yuko ngo zabonye aba Wazalendo na FRDC binjiye muri Goma ngira ngo itangazo yaribonye rero baca batanga kuza barirasisha mu ijoro barasa kugira baronke ingene baronke preuve bazereka babeshe yuko ari aba Wazalendo bariko barasa mu majoro rero abo abafatwa ntibamenye d'abord aho batwagwa ntiharamikana gushika magingo aya ntaho menye nimba batwagwa gufungwa ntaho menye nimba batwagwa irumangabo muri formation ya gisirikare ku nguvu ntaho menye nimba bicwa ariko mve ngo babatwara babagiriza yuko ngara ba FDLR abandi bakabagiriza yuko ari aba Wazalendo mwumva rero bona journaliste yuko ibikorwa bigayitse ziyanyeshamba zikomeje kubikorera bene gihugu muri mu gisagara ca Goma kandi bijyanye no gukora mu gisagara ca Goma pardon ni navyo nyene bariko barakorera mu gisagara ca Bukavu ubusuma ubugizi bwa nabi novuga bw'indengakamere ku bene gihugu babijya bisagara bitandukanye ukubanyuruza amatorutira atagira uko angana ibi nivyo zinonyeshamba zo kujya Kanyaru ziko zirakorera abene gihugu b'abakongomani muri bujya buce basanzwe bafise so amakuru yari menshi bona journaliste reka turebe ko yagira maremare kumbure tuzobaca ijyanye n'ino twerekane na plan bagize kuba yo gushaka gutera Burundi sinzi ko amakuru urayaronka tuzabacishiza ko ejo ku munsi w'ejo tubabwire n'ingene na état d'avancement y'ibikorwa byo kudestabiliza intara ya Kagera mu gihugu ca Tanzania aho bigeze cyane gose bwana musisanguzi twayaze byinshi ndazantu benshi bashoboye kuvyumva bitari bike reka ndangize ndagushimira cyane yes ndagushimira nanje bwana journaliste reka nce nshimira n'abadukurikiranye aho bari hose kumbure Imana yabishaka tuzokongera mu bindi biganiro ku munsi w'ejo yes kananje nifurize gutangura ukwezi kw'icenda abantu bose badukurikirana nizere yuko mukomeza kumera neza muzo kuronka imigisha n'ibindi byinshi biva ku Mana kumbure nanje tuzosubira ku munsi w'ejo turi mu kundi kwezi kw'icenda bye bye